Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri Info News ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cyo kuri uno w'Imana genekezo rya 29 ukwezi kwa gatatu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2026 manze nifurize fete dohamo abakatolika bose bahimbaje kuri uno munsi ari no munsi mukuru novuga yuko utwerekeza mu bihe vy'iranda ibihe vyo kwibuka ukungene Yesu Kristo yitangiye abantu kubw'ivyaha by'abari mu isi ndazi yuko abakatolika cy'abantahura cyane ariko nje muri kino kiganiro kugira ngo tuyage byinshi bitari bike karagaciyemo aho tugiye kuyaga cyane kwiyicwa rubozo riko ryakorerwa abene gihugu mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe muri bo bariko baratudusaba yuko twobakorera ubuvugizi ariko ndibaza nta feedback ko twogira koze ko aho biriko birabera ni mu gihugu c'u Rwanda kimwe bita benshi Sodomu turaje tubabwira ingene abene gihugu ariko arica rubozo inyuma y'ibibazo bahuriye navyo mu gihugu ca Kongo bisa nuko president w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yo bari karakora revenge nko kwihorera ku bene gihugu ba Kongo inyuma yuko Neva ndetse na Kisekedi bamuhakaniye baramwanikira ku butaka bwa Kongo ndetse bamubuza amanyungu yose yarazeye hano mu gihugu cha Kongo. Sivyo gusa muri kino kiganiro tuza kuyaga turaza kuyagira hamwe ibijanye n'ijambo president wa Kongo Fatibeto Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yashikirije imbere y'abatwari gakondo bo mu gihugu cha Kongo aho muri iri jambo yavuze mu majambo akomeye ndetse anatunga gatoki cyane uwahoze arongoye igihugu cha Kongo bivyitwa ko ari we yamuhaye igihugu yitwa abenshi mwamenye nka Joseph Kabila Kabange uyu wese yagize icyamuvuga ku makino iganiro turaza kugaruka turabire hamwe eske ivyo Kisekedi yashikije ni bihe vyifashe gute sivyo zo kuyaga turaza kuyaga kujanye n'abarongozi ba AFC M23 bisa nuko bamaze guta umutwe kuko ugerageje kuraba kano kanya nabone bacanganyukiwe ntibazi ibiriko biraba nibazi uko ikarata ziko zirakinwa muri kano kanya ari navyo muza gutahura cyane makino kiganiro aho mbere abenshi ugize icubabaza bisa nuko bamaze kudeprima kubijanye n'ivyo bariko baracamo ngaha ku butaka bwa Kongo. Jewe nitwa Cody the Black nteriteka utarakora subscribe kugira ngo bikore tubandanye tuba benshi tubandanye tubaha amakuru ngo dusanzwe tubikora tugenda motivation idasanzwe hama tubasabe like ni ingenzi tunabasabe gusangiza ibiganiro vyacu abandi hama abatubuze ku mihora twadusanzwe tukorerako twagira tubabwire yuko iyi Info News ariho twicaye cyane ariho twama tunabahera amakuru n'ibiganiro abari rya mbere rero murabe ntimurenganye mutavuze ndazi yuko hari benshi bari baratubuze ariko kano kanya ndazi yuko tugiye kubana kandi neza cyane nkuko twari dusanzwe tubikora mukomeze reko dutera iteka nko mwamye mubikora kugira ngo ibiganiro tubashikiriza n'amakuru bibashikire atakibazo nakimufise ikibazo hariho nimero kuri screen ukeneye kwamamaza ukeneye icuterera haba mu vyiyumviro donc iyi nimero irahari kugira ngo uyice ku buryo buri direct bwa WhatsApp bikunda dutore vyoroshe kaze rero mwese mwakino kiganiro cacu cyuno mugoroba w'Imana umusi mukuru w'ibisandasanda reka manze ndabacishirizemo ino video hama ndaje ndababwire vyinshi kubijanye n'iyicwa rubozo abene igihugu ariko barakorwa ngaha mu gihugu cha Kongo ndazi benshi mukomeza kwibaza ati Rwanda rurateye imbere ndi umunyarwanda abanyarwanda bose sanga abanyarwanda ariko kumbe hari abanyarwanda babayeho nabi abanyarwanda babayeho bariko baratotezwa bariko bari mugwa mu zabatacu bahawe ku nkundira ubanze kurikane ino video gato ndaje ndabereke ukungene ibintu vyifashe ngaha mu gihugu c'u Rwanda mfite rendez-vous y'uno munsi kujya kwa muganga none urabona badusenya ibintu biri hanze nta muntu mfite nsigira umwana kujya kubyara mfite rendez-vous kujya kubyara uyu munsi kandi ibintu byose biri hanze nta muntu mbisigira inzara iranyishe abana bacu barimo baranyagirwa abana bari kunyagirwa barimo baranyagirwa uyu si umwana arimo kunyagirwa umusore arimo kunyagirwa ntabwo wari umusore tutaba mu giti nk'inyoni badufashije koko
tukabona ahantu twikinga abandi bahawe ingurane abandi bahawe amafaranga aha haruguru hose hahawe amafaranga twebwe ngo turi munsi y'umuhanda barahashaka niba bahashaka niba hafata ariko bagira aho batwerekeza bibaye byiza haboneka ubufasha bwa leta kuko umuntu w'umubyeyi bo biba ari ibindi nubwo natwe bari kudusenyera ariko ntabwo ikibazo dufite ntabwo gitandukanye n'ikiwe ntabwo ari bimwe ntabwo twabigerekeranya ntabwo twabisanisha ngo bisa yego twese turababaye ariko ntabwo tubabaye nk'ibyo ababaye bibaye byiza leta yagira icyo imufasha akareba ukuntu yabigenza akareba ahantu aba akabona haba ahasiga n'uwo mwana yapfushije umugabo rwose nta n'amezi abiri ashize amushyingiye. Yes, nk'uko mubibonye muri ino video ndabacishirijemwo biraboneka neza murabona uno mumama uno muvyeyi agahinda yarafise ariko aromogwa muziwe imvura imukubita ndetse ikibabaje nuko mwumvise avuga yuko afise rendez-vous yo kuja kwibaruka ku munsi nyene bamubomoreye ko ndibaza mwabonye ino video iyi video yafashwe ku munsi wa gatandatu ku munsi wejo urangiye bw'inikerezo ya 28 aho amarira n'agahinda byari byuzuye abanyarwanda batari bake bariko barabomorirwa ndetse banomogwa ataco bahawe bikozwe na leta yabo y'u Rwanda. Abenshi zino video cyane kano ka video barakabonye kabatera agahinda ndetse kabatera n'amarira benshi kubona hari abenegihugu babayeho nk'abashumba kandi bari mu gihugu cyabo ndetse bakasenyegwa amazu cyangwa bakabomorirwa amazu bagakugwa mu ice bari barimo batazi iyo bagiye atanu muzibukiro bahawe canke amahera make ashobora kubabeshaho umwanya muto. Mu majambo bavuze mwumvise avuga yuko muri bo hariho igice c'abantu bahawe amahera bobo kugira ngo bikunde biyungunganye ukundi. Bamwe mu bari ngaho nyene twashoboye kuvugana bavuze yuko ikibazo kigaruka ari cya kindi cyo kwitwa mu mucika cy'umucanke kuba udahuje ubwoko n'umugambwe uri ku butegetsi FPR cyangwa abarongozi babo biriko biribonekeza cyane komora abenegihugu mu mazu yabo ndetse banangazo ataco bahawe nkuko muri murayibona kuri ano masanamu hobona yuko abana bariko barakubitwa ndetse n'inzara bavuze yuko ibiri mu nzara kabisa inzara yaho iriko irazura inzara ibisijya mbere yibaye kandi sijya kabiri. Mwibuke yuko hari habene igihugu b'abanyarwanda bigeze gusenyirwa amazu yabo ngaha mu Kigali barabura umuzibukiro mu gihe leta yabo yari ifashe aho bari basanzwe baba ihaheza abazungu birangira atanu umuzibukiro bahaye uduhera duke babahaye igano nigeze kugicisha mu mwaka wa 2025 ndabereka uburyo n'imyidogo abene igihugu bari bafise bariko baravuga ukungene bahawe amahera yo gusumisha imisi 3 mu gihe babakuye mu maparcelle yabo azimvye mu mazu yabo meza hariya mu gisagara cya Kigali. Murumva yuko naho bariko baradusaba ko twobavugira ibintu ko bitoroshe ndetse ugukira kwabo ari uko bano bayobozi b'igitugu bova kuri buno butegetsi hakaza umunyarwanda ashobora guhuza akanwanisha abanyarwanda bakarengera ivyabaye byose mu myaka iheze. Ndibaza vyinshi muraza gukomeza kubibona nkuko twama tubibasigurira hariho ibintu zo turabazanira abenshi mutayimuzi ko bibaho mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi bumvise igihugu cy'u Rwanda surtout abarundi muzamumva ngo u Rwanda ngo ni igihugu gikize ngo ni igihugu kimeze uko ngo ni igihugu cubahiriza amategeko ni igihugu kitagira biturire ahubwo cofuma kigira biturire ahubwo kare hano kubakiriza amategeko gufata umwene igihugu nk'uyu afise rendez-vous yo kuza kuvyara umwene igihugu ari kugise ukamujana mu mvura ukamwirukana mu nzu imvura ikamunyagirira hanze akabura icyo afata n'icareka. Ndibaza yuko atabwicanyi urutubu ibi rero no bihuza n'ingene zinonyesha mbazu Rwanda inyuma yuko Neva na Kisekedi bafashaga ko bagakubita mu magara uno mu president w'igihugu cy'u Rwanda byaratumye umengo ishavu yose yarafise agiye kurita ku bene gihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ndibaza muri ko muravyibonera narababwiye yuko dutegereza kubona impinduka inyuma y'ibi bihano ndetse n'inyuma y'izi ngingo zagiye zirafatwa kandi nivyo tuko turabona kano kanya. Rero mube kure yacu nyuma kure y'imbuga zacu warakoze subscribe zo kwa muronka bishasha bene ibi atakibazo na kimwe. Iyi nkuru singomba kwiteba kuko hari ibindi byinshi ngomba kubabwira cyane ibiri ku mirongo y'urugamba. Ubona yuko na Kisekedi yavuze ijambo rikomeye imbere y'abayobozi bavuze ko ari gakondo bo mu gihugu ca Kongo mu majambo atuje mu majambo yuzuye ubwenge bwinshi. President wa leta iharanira demokarasi ya Kongo
Felix Antoine Tshisekedi Chirombo yagerageje gutunga agatoki ndetse anasuzugura yereka Joseph Kabila yuko atakintu na kimwe yigeze amarira igihugu ca Kongo. Ndabasubije inyuma gato, Joseph Kabila niwe bivuga yuko yobe yahaye igihugu uno mu president w'igihugu ca Kongo Fati Beto, ariko mu nyuma Joseph Kabila byaragaragaye neza yuko atari yishimiye gutanga ubwo butegetsi kuko byagiye kubonekana yuko ariko arifadikanya n'imigwi y'iterabwoba, imigwi y'inyeshamba iza konona umutekano wo muri Kongo. Ibi ndazi yuko mwagiye murabibona. Kuri uno munsi rero imbere y'abayobozi gakondo, Perezida wa Kongo yavuze ati imyaka 18 yose yaraheze igihugu ca Kongo gitwagwa n'abanyamahanga. Naco gihe ciza cyo kugira nk'abakongomani twirimbure tubone umwasi wacu. Ndibaza ayo majambo nubwo yogeza ngaho biba byamaze kubonekana neza yuko yamaze gutunga gatoki uno mu president yahora atwara igihugu ca Kongo Joseph Kabila Kabange. Murabizi yuko ari we yatwaye imyaka 18 kandi murabizi yuko bivuga yuko origine yiwe ari mu gihugu cy'u Rwanda, yavukiye mu Rwanda ahungira muri Kongo aza gukurirayo yiga y'amashuri birangira yiswe umukongomani kandi atari umukongomani bitako yongera aranabana president w'ico gihugu. Ibi rero nakagohe president Fati Beto yashoboye kuvunira bamwe mu bayobozi ba gakondo bo mu gihugu ca Kongo ababwira yuko imyaka itari mike 18 batigeze barongorwa n'umukongomani, ahubwo barongowe n'umunyamahanga. Ari nayo mpamvu biriko biribonekeza ibibazo bikomeye hano mu gihugu ca Kongo, aho yarangije abiziza yuko vyose agiye kubimara ndetse ibibazo buri kimwe cyose yamaze kugisiga mu ntoki. Ndibaza twobandanya n'amakuru yacu aho nababwiye yuko ntaza kurangiza kino kigano ntababwiye ukungene abatware cyangwa abarongozi bo runumo hari w'inyeshamba M23 bisa nuko bamaze gucanganyukirwa bivanye bonyene n'ibintu biriko birabavamwo. Ibintu bariko baravuga na nonsense, ibintu biriko baravuga nta numwe agira icahurije ko n'uyundi, bisobanura neza yuko hariho ikintu kidasanzwe canke hari ihungabana muri no muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko amakuru yacu muriko murayabona canke twagomize tuyabashikiriza, iyi ni suite abayobozi ba M23 bari kubona inzatsa, bari kubona utunyenyeri mu maso yabo mu buyobozi bw'inyeshamba z'u Rwanda AFC M23 RDF, naho harangwa no kutamenya aho ibintu biriko birava naho biriko biraja. Dufatiye ku majambo bano bategetsi bagiye barashikiriza, reka duhere kuri Buramatari wa Kivu y'Epfo na Ruguru wo bita Bahati Musanga Elasto, aho yatangaje ko M23 yatangaje no munsi ngerekezo ya 29 yuko M23 ko batariko barava mu birindiro byabo bari barafashe, ahubwo bariko barasubiza ingabo mu birindiro zimwe ziva aho ziri zija handi hakaza izindi, donc ukubisikanya. Ibi rero yabitangaje mu itangazo yasohoye ryo guhumuriza abanyagihugu ba Kivu zose kuri uyu wa 29 Ntwarane. Ariko dusubira inyuma ku vyabaye ku munsi w'ejo ngerekezo ya 18 Ntwarane, umukuru w'igisagara ca Goma ari ku izina rya Julien Katembo kuri wa 28 Ntwarane yamenyesheje abanyegoma ko M23 iriko irava mu birindiro vyayo ku busabe bw'abahuza, yongeye ko M23 izokwegera inyuma ibirometero bigira kuri 30 na FRDC isubire inyuma ibindi birometero 30 maze baje mu biganiro vy'amahoro vyimuriwe vyavanywe muri Doha vyimurirwa mu Busuwisi. Biyabishikirije muri video twabashiriyemo ku munsi twabahaye ku munsi w'ejo hashize mu nama n'abenegihugu. None hagati y'abagabo babiri dufata ibihe tureke ibihe nibihe vy'ukuri nibihe vy'ikinyuma hagati ya Buramatari w'intara ya Kivu zose ya Ruguru canke n'Yepfo na hagati ya Mairie de la Ville, ninde ari mukuri canke bose bari kubona inzaca? Ibi rero ndibaza yuko directement ko bice bibonekana yuko hariho disanova muri no mwari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nabone batari ko barabona réellement ibintu biriko biraja.
nabemereye ko nza kugumana namwe ndabaha amakuru ingene byose biko biragenda ku mpande zose ariko reka mbunkundire ndabashimire cyane ndanakengurukire byimva mutima mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe mu abantu b'abagabo ndizera yuko muzokomeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru bene atuzonza kubashikiriza jewe nitwa Cody the Black iyi ni BM4 News ibafasha kubashikana amakuru yo mu karere ndetse n'amakuru y'umutekano muri rusange kandi abike banure naho ubutaha